amajambo cyangwa se inyandiko atahanuna ari papa, ari patiri, ari pasiteri, ari revera pasiteri, ari umudiyakoni n'abandi b'abakozi bitanga n'abakozi b'Imana. Atova yakubwiye, atova yagusomeye muri Bibiliya, agenda bisomera akavuga kubwira kuko ntako nopfa ntayavuze kandi narayamenye, numva umenga ngo uruhombo kuri jewe, uruhombo kuri jewe na kumbure n'abandi. Mbe ayo majambo ni ayahe? Yihutira cyane muri Yohana 16:7 turayo majambo ayariyo pasiteri cyangwa patiri adashobora kuba akakubwira, kuko mugihe yakubwiye ikigira 10 amashikanwa imperezwa n'ibindi tosubira kubijyana. Muri Yohana 16:7 bajamo karongo 8 ushaka ka 13 haravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri ikigira ico kibamarira, kizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira umwitsa. Nibaza yuko umwitsa bari umuntu aza gutumwa ngaha. Yesu ariko aravuga ati nzomubarungikira umwitsa, uwo niyaza azohinyuza ab'isi abemeze ivy'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Tugiye ku 13, ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza, umbaye ko mpwemu w'ukuri ari umuntu azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva byose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Yaraje canke ntaraza? Nabajije abapasiteri benshi, mbaza abapatiri benshi, harimo twamaranye imyaka n'imyaka, ndakimubaza ikibazo, mbese uwo mwitsa ntaraza canke yaraje? Ariko yarase kumwishyura, yarase kunsobanurira, ariko kubw'ubushakashatsi imbere turashobora gusobanukirwa. Tugiye muri Yesaya 29:12 havuga ko uyu niho yaza, uyu ntazoba azi gusoma kwandika. Ibyo kwandika ntumubaze, ibyo gusoma ntumubaze. Yesu yoba yaraje canke ntaraza? Ariko hari inyandiko numvise n'ivyigwa byo muri mu mwaka w'8 no mu mwaka w'13 igiciko baracigisha mu mashuri yisumbuye. Baravuze ko yuko n'umuntu atazoba azi kwandika, atazoba azi gusoma. None ngaha muri Yesaya naho basha baza yaciye abihamya avuga ati maze bagaha icyo gitabo cyangwa se igitabo utazi gusoma, umuntu atazi gusoma, batendase soma iki, akabishura ati ko ntazi gusoma. Uyu ntazi gusoma ni yindi umuntu, kandi hariho n'iyindi histoire numvise ivuga ko uyu muntu hariho umuntu atarazi gusoma. Yaba hehe? Bibiliya izobitubwira. Iki ni igice cya mbere. Subira mu Byagezwe 18:18 haravuga ngo aho Imana ariko iraganira na Musa ati yewe Musa, nubwo abantu bariko baragorana, rindi ati nzohaguruza umuntu azovugishwa na jewe gusa.
azovuga ibyo ndamugeze ibyo azigerera ndabihakanye, ibyo azigerera adashaka. Yaravuga ngo gusubira mu byagezwe 18 aravuga ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava muri wabo ameze nkawe, ameze nka Musa. Ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose. Nuko Yesu Kristo nawe yari yabivuze ati ngaho muri Yohana 16:13 aterega atari ku mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye. Imana nawe babona yari kiza ngaha naho kirabishigikira, kuko Yesu icyo avuga ntiyabesha, n'Imana icyo avuga ntiyabesha, kuko Yesu yavuga ivyo yabuye, ivyo yakiriye kuhoraho yaremye isi n'ijuru n'ibituyemo. Ati kandi azotumenyesha byose ibintu bizoza ibigira bize. Hariho abantu benshi bafise igitabo cyanditse mu ivyo bintu bigira bize, kandi ufise wasomye agasoma inyandiko zakomotse kuri uyu yaje, ivyo yavuze bimwe byarashitse biriko birabana uyu munsi, ariko benshi ntibashobora kwitahura. Nani imbere zobibona muhoraho akirije amagara. Wawe usanga nk'umuntu yatahuye uwo muntu yaje wariwe, ndibaza nawe ushobora kuba wamaze kumutahura, ariko ushobora kuba umwana kandi umuzi. Kubera iki? Swate ushobora kuba ari inzara ibituma wowe utoshobora kubwira kubyataye igihe, utoshobora kubibwirira ngo ufatane na bishasha, kuko ibi bishasha n'ubundi usanga biko bigusubiza mu bya kera. Mbese bigusubiza mu bya kera gute? Kuko uyu yaje mu nyandiko za Bibiliya zirabura ko azoza kunda imico ya kera, azojana inzira za kera, imico ya kera. Niyo mpamvu tugende twihuse tumudome ku rutoki intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaraje yarashitse, ariko benshi bashaka kumwakira, kuko arumva ngo jewe kabisa ari nk'umwigeme, ngo jewe kabisa sishobora kwambara ngo bijya ngo byitwikiro. Avuga ivyitwikiro kandi atazi yuko muri Bibiliya nyene ariyo ishobora kumuha, ariyo ngenderwako. Uraze Bibiliya abariko barayikurikiza uno munsi n'abakurikira iyo ntumwa yaje ubwa nyuma, kandi ikaba ariyo yugariye izindi ntumwa zayitanguriye. Nta yindi ntumwa izoza, niyo muhererezi. n'imyaka yaciye murayibona. Ubu turi mu 2022 nawe akaba ubu tugeze mu mwaka w'1443 atayindi ntumwa iraza, atakindi gitabo kirakoroka kirurutswa. Ariko nta cika cyo uhakura wewe uno munsi witangura umukirisu nuwo kubaza ati ngwira amabwirizwa 10 ntushobora kuyavuga. Uwo mukirisu wa hehe? Kera wavuga ati ngwira amabwirizwa 10, kuko wowe kijagiye Yesu ayakiri hariho na Roho Mutakatifu, ariho mutima mweranda yecha gufasha ukatuyivuga. Ariko kubera atawuhari ntushobora gusanga umuntu wari wese yifatiye akayira kaguyiwe. Rero bariko baramukurikira, wewe watahuye mu Isilamu wamaze gutahura ukamufata, ukamenya yuko Yesu yabuye iyi ntumwa izoza inyuma yiwe, ikandi ikazovuga ivyo yigeneye, kandi ukabuze yuko muri Korani ariyo biriyo bisigura wewe uno munsi
munsi uri kurifata nk'uko abo bagiye witungo na bagenzi bawe ukabifatanya ugasanga mwagiye mu mabwate. Urazi ko muri Islamu kuja mu mabwate haramu, kuvuza imiziki haramu, gukora zina haramu. None wewe uno munsi canke ejo wibazaho iki? Ushobora gupfa uno munsi inshuti yanjye, ushobora gupfa umenye ko uzobahemukiye iyi ntumwa waburiwe, kandi ibitabo vya kera birayivuga, kandi nawe urabona ko wamaze kuyifata. Rero genda buhoro mukurikire umwamamaze no kumwamamaza intumwa yacu ntumwa y'Imana yasozera izindi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umwamamaze kuko uzomumenya biciye kuri wewe, burya uzobironkera ibihembo, kuko nawe niwe yashatse kwigisha na wewe burya niho yahembwa ibihembo byo kuri urya yigishije, na wewe uzoronkako. Niko biri. Mwamamaze, reka kumushyira ku ruhande uzi yuko yabona, kuko benshi ari umuntu avuga ati jeshi ashobora kwinjira mu Islamu kubera iki? Arabi inyifato y'uwawe. Ariko rero benshi iyo uravye inyifato y'umwisilamu uno munsi usanga baravuye ku murongo. Uravye inyifato yiwe uzosanga waciye ku ruhande, Islamu buraba nabi. Ariko ni vyiza kutoburaba nabi, kuko Yesu yaramaze kuba kubwira ko yuko hari intumwa yindi izoza. None mu gihe iyo ntumwa yindi yaje, we nawe ukaba udashaka kwitahura, wibaze ko uri kutera uja hehe, uri gukurikira ivyaheze. None wumva uzotera uja hehe ku munsi w'iherezo? Uri gukurikira ivyaheze. Kuri ubwo rero no munsi ushobora guhinduka, umanze usesangure bino bitabo vya kera, kuko niho winjira ubwisilamu utarabisesangura uzovayo, kuko hari uwo muzohura kubwira ayo ibi warihenze. Ariko mu gihe uzoba warasesanguye uzokomantara cyane, kuko uzobona yuko ibyo ugomba uje gukurikira usubiremo byamaze guta agaciro, ataho uri kuraja. Rero umwamamaze, jewe nawe dushobora kuba ambasaderi, kuko Imana nizoza ngo direct ibwire nyimba ari naka ati injira ubwisilamu. Wewe wabumenye ubwire na mugenzawe ngo mugenzawe mugendane utamubwira n'ukuri. Iyo nazo bari mugenzawe, wewe wamenye inzira mugabo ushaka yuko abandi bayimenye. Hari abantu benshi muri no misi usanga ari kuri Facebook ariko avuga ngo Jesse nzigaramba umunyedini. Mbega idini ni Kirundi cyangwa n'ikindi kirimi? Idini ni ururimi rw'icyarabu gisigura inzira irora uhoraho. None mu gihe iyo nzira wowe udashaka kuyifata irora kuhoraho, tufata iyihe? Irora kwa Shetani. Ni yayo uzosanga harimo koroherwa, kwiyorohereza muri byose. Nyimba ari inzoga ukanywa, nyimba ari ubusambanyi ukabukora, nta kibazo. Ariko hari umunsi uzogenda ukabazwa kuri icyo wakoze. Iyo munsi ujya mugenzawe muzoba muri kumwe, ujya muhora mujyana gukora nayo ibyo byaha, nimuzoba muri kumwe, uzosanga umwe. Kebuke rero mahoro abane nawe.